nshimira Imana mushobora byose ko nabasize amahoro ngasanga muri impore ngaha mu gihugu cyacu none Imana ni heza gigwe tuvuye mu rugendo rwari cyane rufise intumbero yo kugira inama y'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika ku kigwa kimwe gusa twari tugiye guhanahana ku ivyumviro kugira ngo turabe ingene dushobora gutora umuti cyari ikibazo c'iterabwoba gimanogoje mu bihugu vya Afrika hamwe n'ingendo mbi yagarutse yo kwihagira ubutegetsi ku nguvu. Twarashitse rero turahura n'abakuru b'ibihugu batari bake turiga icyatujanye harimo no kwiga ndetse n'ingorane zijanye n'impanuka ingene twotabara bene gihugu bahura n'ivyago byose haba iryo terabwoba. Niyo nama imbere yatanguye kuko twategerezwa kumvikana ko hashingwa navuga nti n'urwego rujejwe gutabara gufasha iyo habaye ingorane mu bihugu vya Afrika ndetse n'ibihugu bibona ko bifise ico byishoboje bigaca biterera muri ico gisata nyene. Rero iyo nama umwe wese yaratanze ivyumviro yerekana ingene ibintu vyifashe muri Afrika. Nta gihugu na kimwe kidafise ingorane z'abene gihugu. Hari bahungiye hagati mu gihugu, hari abahunguka, hari abahura n'abijya by'isibe amasanganya. Ibyo byose rero bigasaba yuko abanyafrika rutangura natwe kumenya ko twitabara imbere yuko dutabaza abandi bo hanze. Iyo nama yagenze neza, twese twarahanye ivyumviro nuko twese tumvikanye ku rwego rutegereza kubaho kandi twese tuzoguma umwe wese kuco yishoboje aterera. Rero hariho abari baje biteguye barashoboye guterera mugabo nko Burundi twebwe ahubwo duterera vyinshi kuko no kwitanga turitanga kugira ngo turako haboneka amahoro ku buryo twebwe turerekana ivyo Burundi biko barakora mbere bigugwa menshi no kurusha uravye nk'ingere twitanga mu kugwanya iterabwoba muri Afrika. Ubugira kabiri umunsi ugira kabiri wari umunsi rero kwiga ibijanye n'iterabwoba no gutembagaza ubutegetsi bwatowe n'abene gihugu. Aho rero hoho twategereza kwiga imvo n'imvano biva kuki kugira ngo dutore umuti. Twashikirije rero imiti itari mike mbere tubiravye twarabonye yuko hakwiye ahubwo n'akanama kabashikiranganje bo muri Afrika boguma bakurikira hagufi ivyo bibazo bijanye n'iterabwoba no gutembagaza ubutegetsi kuko vyari monogoje. Twese rero twarabineguye tubinegurira hamwe turahanahana ivyiyumviro. Rero icegeranyo carasohotse c'ivyo tugiye gukorerako twese umwe wese mu gihugu. Mugabe ivyo twifuza twese no twavuze tuti ibihugu byose bitangure gukorera hamwe ntihagire uwisangiza ikibazo ari umwe. Byaravuzwe yuko ni waba uteye igihugu uzoba uteye ibihugu byose byo muri Afrika. Nivyo rero tugiye gukurikiranira hagufi kugira ngo twese tuze turahanahana ivyiyumviro tukaba mbere ngaha tutasize inyuma n'iki kibazo c'umubanyi aha muri leta iharanira demokarasi ya Kongo, aho mu gihe abakuru b'ibihugu mu karere bariko baratora umuti hanyuma imigwi igwana igashirirwanisha hasi kaja mu biganiro, aho haciye hasubira kuvyuka intambara muri aho gace k'igihugu. Twese rero tukaba twarabineguye ndetse ico kibazo bace bagishikiriza ya nama yo mu karere kugira ngo abariyo izoca igitorera umuti kubera mwumva ibibazo twari tugiye kwiga cari c'iterabwoba be n'ico gutembagaza ubutegetsi bacafata bati iki naco duce tugiha rero ujya mu bwo mu karere CRGR abariyo izoca iciga. Mugabo bagaguma batera intege n'ibihugu byo mu karere ko tudohesha ahubwo twoca tubandanya. Rero mugabo twese twateye ivyatsi abantu baciyumvira yuko bashobora gutera ibihugu vyabo. Twebwe
navuga nti abakuru b'ibihugu igihe twari turi mu nama n'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu nabo bari mu yindi nama kuko nabo nyene twari twahuye bikaba vyanatumye ndetse navuga nti yari inama twari turimo idasanzwe kuko twarumvirije n'icegeranyo cavuye mu butumwa bw'amahoro bw'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu ngaha muri Afrika bakaba barashikirije rero ijambo berekana aho bagejeje intambwe n'ivyo babona vyokorwa imbere y'abakuru b'ibihugu. Ivyo ntivyari bisanzwe kuko nabo baciye baja kugira inama yabo bakaba mbere baciye batora umutambukanyi w'igihugu c'u Burundi ngo abariwe acaba icegera c'ubusanzwe arongoye ubwo butumwa bw'amahoro bw'abatambukanyi bo muri Afrika. Rero nawe azoca aja ku kivi nawe afashe tukaba dushima ko Burundi buguma bwizegwa, Burundi burizigirwa kubona bose bahuriye kuri we nicerekana yuko Uburundi bwizigiwe. None rero novuga nti mu Burundi iciza novuga dukureyeyo nuko ubu Burundi bwamaze kuja mu kigwi c'ibindi bihugu kuko mu misi yahera wamenga Burundi n'igihugu kitizewe, igihugu abantu babona yuko umenya igihugu c'amagume, ariko ubu bose barabonye ko Burundi ari igihugu camaze gutoha kuko twaranashikirije na ya nama y'ugwaruka hamwe bagira ibiganiro mu Burundi icegeranyo batanze tuvuga yuko kugira tugwanye iterabwoba bikwiye kugwaruka dutegereza kuja imbere mu kugwana urugamba rw'iterambere gutyo ntihagire abasubira kubasamaza baja gusambura ibihugu vyabo. Turabona yuko rero ugwaruka rugiye kubikorwa ariko rugamba rukomeye cyane bakoresha ingufu zabo rwo ari urugamba atavyo gupfa birimwo, ari urugamba ahubwo rwiteka kuko ari urugamba rwo kurondera ubuzima. Twese rero ndetse twaranasavye ko hoshobora kuba inama yihariye y'ibihugu vya Afrika iraba ivyo gwaruka, kandi twarabonye neza ko babikomeye amashi, tukaba twizeye yuko bazoca bavyiga mu nama izokurikira abakuru b'ibihugu vya Afrika. Rero uretse n'ivyo murazi yo tugiye turabonana n'abandi bakuru b'igihugu tugahanahana ivyiyumviro ku bintu bimwe bimwe. Rero umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale twasubiye kubonana turarabira hamwe aho tugejeje gushira mu ngiro amasezerano dufitaniye. Turabona yuko hariho amasezerano yihuta cyane, amasezerano yo guhanahana abakozi cyane cyane wewe yarifuje ko Burundi bwofasha cyane kugira ngo haboneke abashoboye ubuhinga bw'uburimyi ko twokwihutira ko tubikora. Nanje naramweretse ingene twebwe rutunganije mu burimyi, aravuga atarifuza cyane ko ivyo dukora mu Burundi vyokorwa iwabo kuko bobo bafise n'amatongo yagutse. Rero twaciye twumvikana ko umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ngaha mu Burundi yo kwihutira kugenda kuvugana na mugenzi we kugira ngo ayo masezerano cyane cyane ho kurondera ingene abantu bose baronka ibifungurwa muri Afrika, ico twabonye ko twokinyarutse. Kandi turabona yuko n'ayandi masezerano dufitaniye ari amasezerano meza kandi tugiye kubandanya tuyatsimbataza. Twarasubiye kandi turasubira turaganira n'umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo, nawe nyene turasubira tuganira ku vyerekeye imigenderanire dufitaniye n'ingene yosubira gukomera. Akaba twese twabonye ikiza ca coronavirus cari caratwononeye, aravuga ati ubu rero no muri Afrika y'Epfo byari byasubiye kwimonogoza igihe yariko ategura ingene yodutumira, mugabo avuga ati ubu vyahoshotse rero aragiye gusubira kubitunganya. Ariko twarayaze kubijanye n'imigenderanire ikomeye cyane cyane ishaka ry'igihugu cy'u Burundi ryo kwinjira mu mugwi SADC aho bigeze. Rero turindiriye inama izokurikira kuko Burundi narabiberetse uko uravye aho buhagaze, uravye aho buri Burundi nkuko buri muri SADC kuko turi hagati y'ibihugu bibiri binini cyane biri muri SADC
leta iharanira demokarasi ya Kongo be n'igihugu ca Tanzania biri muri SADC. Hanyuma dusanzwe duhanahana tugabura ikiyaga Tanganyika turi bihugu bine: Zambia, Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania. Uburundi nabwo burimwo. Murumva ivyo bihugu bitatu biri muri SADC. Vyumvikana yuko rero Uburundi turavye aho akarere burimwo ni nkuko buza burimwo, hasigaye rero ko dutosora baramaze kuza kuraba ngene Burundi bwifashe. Ubu hasigaye ko tumenya inama rezo kurikira turabe ikizovamwo. Twatereza rero kubonana kugira ngo nivyo tubiganireko.